Hariho umugenzi wanje yambwiye inkuru yankozeko cane. Yari yaguze itike y'imodoka imutwara imuvana mu gisagara imutwara mu kindi gisagara, imodoka yisoneye, agura ikibanza kirya nyene c'iteka. Hanyuma amaze umwanya munini bagenda, hanyuma barahagarara mu kibanza kimwe ngo bakira abandi binjira mu modoka. Agiye hanze agarutse asanga uwundi muntu yamufatiye ikibanza ciwe, yicara mu kibanza c'iteka ciwe. Arababara, arabwira umushoferi, yamani mu ndenganure kuko naguze kino kibanza c'iteka ngo ngende neza. None uyu mugabo akintwaye gute? Biranka wa mugabo akigumamwo, aremeraje inyuma mu kibanza kitari iciteka. Nibamaze akanya bariko baragenda, imodoka iciragonga. Ndagufinze, iyo modoka imaze kugonga hapfuye nde? Hapfuye wa mugabo ari mu cya kibanza c'iteka n'umushoferi. Bigaragara yuko kurenganywa kwiwe kwari uburyo Imana ikorakoresha ngo imurinde urupfu, uko yari mu kibanza gihava gihura n'impanuka n'urupfu. Ngiri banga ridasanzwe Imana iduhishuriye muri kino gisomwa. Imibabaro irashobora kuba inzira y'ivyiza kubizera. Niwemere ko Satani aguca intege aguhenda ngo kuri mu mibabaro utegeza kuba ari mu gihano c'Imana. Reba mu mutima kuko mwemu na Kristo baragusengera. Guma watura ivyizigiro.